gisata rero arashobora kwiyumvira mu majambo make ati mbe akamaro ko kwimisha ku rushinge n'akahe. Kwimisha ku rushinge akamaro ka mbere ni uko umworozi atora ishuri akeneye, agatora ubwoko akeneye. Murabona ngaha ko hariho izitandukanye, hariho izi firizone, hariho sayiware, hariho n'irya agerisi. Ni ukuvuga rero ngaho uje mu kigo ati je nkeneye ubwoko bw'imbuto inka iyi, baca bavuga ubwo nyene. Ikigira kabiri kinakomeye cyane ni uko abenegihugu bose mu gihugu ntiboronka imfizi za kijambere. Murabona yuko vyogora kugira ngo mu gihugu cyose hashike imfizi za kijambere, muga dukoresheje imbuto haba ahacaye hariya birashobora koroha kugira ngo umwenegihugu umworozi aronke izo mbuto za kijambere. Ikindi kigira gatatu, biragabanya uburemere ku mwenegihugu, kuko urabona yuko utunze imfizi nk'iyi kugira uyigaburire si coroshe. Vyumvikana rero iyo ukoresheje imbuto biroroha kugira ngo ntutakaze uburyo bwo gutunga imfizi. Ubugira kane, bigabanya ingwara. Murabona yuko hariho urukurikirane mw'irondoka ry'ibitungwa, hari ingwara zigenda zifata ibitungwa nk'iyo bamenyereye aborozi n'uburambe. Mw'ico gihe iyo ari imfizi yima inka nyinshi bituma iyo ngwara ishobora kwaduka ikakwiragira mu bitungwa bitandukanye. Kuko ukoresheje imbuto za kijambere ni ukuvuga yuko ugenda utwaye izo mbuto iyo ngwara nteze yibonekeze. Ikindi naco nye gikomeye, iciza cyo kwimisha ku rushinge ni uko umworozi ashobora gupanga ibitungwa vyiwe mu mwaka ingene bizogenda birakurikirana. Dufate nk'ufise inka 10 ukagira uti jeze nzokwigira mbura amaritiro 30 y'amata ku munsi. No kuvuga ko cupanga izo nka zawe uko zigenda zirima ku buryo imwe ivyaye izoza kugeza yuko igabanya amata, yindi nayo ivyaye gutyo ukaronka amata ku mwaka wose uko vyifuza. Rero akamaro nibaza ko ari keshi. Aha rero nagomba gusigura abanyakuba bashinga amateka barakamaro ko kwimisha ku rushinge si kugira umwimbu gusa, kurondera inka zironka umwimbu munini ni keshi bivana n'ubworozi ubushaka. Ni nkuko rero mu minsi izoza tugerageza kuzoshika kwihangiro yuko haba n'imbuto z'inka zijya z'indundi kama. Hamwe umuntu agira ati je nkeneye korora indundi bijya ankore, aronka imbuto bimworoheye, kuko byose bivana n'intumbero wihaye mu bworozi. Muri make rero akamaro k'iki kigo naka, maze rero hariho n'abayumvira ati kwimisha ku rushinge n'inka gusa, rero turiyumvira rero ibi nivyamara kurema tuzoheze tuje ku bundi bwoko bw'ibitungwa, kuko naho nyene birashoboka. Aha rero no bamenyesha yuko vy'ukuri imbuto dukoresha mu iki gihe aha mu gihugu ari izo twebwe abahinga bakora kwizi nka nyene. Kuvuga ko dukoresha imbuto tuzi, maze rero twabonye ko habaye n'akarusho ugereranije n'izo twara dukura hanze ho tutamenya neza n'igihe zimaze. Murabona ibintu by'amasoko canke n'ishuri zivako. Ubu rero by'ukuri aborozi bakoresha izi imbuto barishimiye uwo mugambi, kandi twiyemeje yuko dufatinaje n'abadufasha mu iterambere tuzoheza tugashika ku kintu gikomeye mu minsi iri imbere, maze umugambi ugakwira hose mu gihugu.